Welcome to my YouTube channel, MR Julius 257. Bo uno mugabo muriko murabona ngahe iruhande yanje sinzi ko muramubona sinzi amazina yiwe ariko ndumvise yuko yakorera mu gihugu ca Zambia ahantu hitwa muri Chazanga West ahantu hari ya Kingdom sorry chongeza wa bo basanze yiyahuriye mu ishop nyene ahantu yakorera niho yiyahuye vraiment rest in peace bo hama rero nkaba reka ubwa mbere tumanze twihanganije umuryango wabuze n'inshuti n'abagenzi kuko ntiyarabuze abagenzi inshuti ni nyinshi ariko nkaba ndiyamirije abantu baciye bagenda bavuga muri groupe ngo yarahaze ngo ibiki baravuga amajambo yishakiye hinge ndakubarire iki gihugu usanga turimo nyene dukoreramo vya Zambia, South Africa, Kenya ntayirimo reka mfate Zambia na South Africa ni bihugu usanga umuntu ashobora kugira ikibazo munazi ikintu citwa ikibazo ugashobora ukakigendana imyaka n'imyaka umwaka wose wabuze n'umwe wogitura kugira ukemurire ico kibazo ku buryo n'abamuyomba binjiye bakinjira bakumva ati barimwo iruke muveho we ugwa na wiruke iyo bari abaribo baca bagutinya nibo baca baguhunga iyumvire nkaho kantu kugira ikibazo bamuyomba turazi yuko ari ico kibazo cino mu iki gihugu nyene ca Vietnam imagine kugira ikibazo ngo barimwo ho guhunguka ukagenda ukacugenda kuri bo bafume bagufata basi ugira ikibazo kimwe gusa bagufate mugabo akaba ari bo baca baguhunga ugiye hariya bo baza bicomokeye kera ukamara n'imyaka warabuze icefu na ruguru ibibazo duhurira mu iki gihugu ni vyinshi aho bona mvuga cyabona naka ariko aravuga ku ma Facebook benshi tuba tugomba kugira tube turaganira n'abantu tube turaraba yuko ubu stress bwo gabanuka gato nabo bundi bwo usanga tuzi ibibazo gusa ibibazo ni vyinshi nkakaroro umuntu yo bafise nkakaroro yo gatanga muri commandation nkunda kuvuga ibibazo usanga duhuri no mu iki gihugu nyene bacise ngo nica aba Vietnam yego kuko urabona niyo ugiye kwimba urimba ubutare ukabwimba nyene winjira mu kinogo utazi ikintu muza guhurirayo umva hariya nyene ni mu bibazo sofu kirabomoka kikubomorereko canke kikubomokereko canke muhure n'intuze canke muhure n'inzoka hariya nyene indani igukomore umva ibibazo ni vyinshi nino rero ibibazo ni vyinshi kuko ni igihugu nyene birimwo uburonderero rero ukeneye ayo mahera nyene ukeneye ayo madolari ukeneye kubaka inzu mu gihugu ukeneye yuko umuryango wabo baho neza utegerezwa kurinda ivyo bibazo bikunaniye gutsinda ni hamwe hacavamwo kwiyahura ukasanga uriyahuye ukiyahura burundu ukagenda bagasanga wiyahuye ego n'abantu benshi bakunda kwiyahura vraiment kandi ubona basa neza atakibazo na kimwe bafise mu buzima ubona amahera bayafise atakibazo mu gace usanga yiyahuye vyumvikana ko hari ikibazo umuntu usanga hagendana ariko agendana imyaka n'imyaka yarabuze umuntu akimukemurira okay rest in peace hasigaye natwe turafise ibibazo usanga uratuye umuntu mugenzi wawe arabuze ukuntu ariko ntaco nuko nyene